hazogera igihe aho mwebwe bakomisiyonere twamenya amafaranga bari guhembwa ba artist tubasanga aho muri twakubita amangumi tubasekeze twakubita amangumi tubakubite urumva kwera ko mwebwe mushaka baririmbyi bancu baze bastafinge nabi ataco bafise mu mufuko bakenye arivyo vyagaragaye mu rubanza rwa Bface on the floor hakabura n'umuntu numwe agira ati sasa mariage y'umustar nka Bface on the floor hakabura n'umuririmbyi afata 200,000 y'ibihumbi 200 kiretse umu bodyguard wa Bface araho yitwa Patient akora security niwe yafashe ibihumbi aragira guca sasampa naho ni ntari ibihumbi 100 vyarimo. Yes, ndabaramukije abakunzi ba Star TV yumva mukagenda ko muri benshi mudukurikirana ndetse mwana dukunze ariko kandi munadukundira ibikorwa byacu. Yes, of course nambaye umupira wanditse ko Novex Cargo ni iri kuri dushigikira muri bino bikorwa turimwo na cyane ko ibikorwa turimwo ni ibikorwa bikomeye cyane. Jewe ndiko ndazunguruka Burundi bwose ku mafaranga yiwanje ihoteli nije nirihira kiretse ko ministeri yaduhaye ingendesho indege yo hasi irashobora kudushikana neza na neza ubutanyerera Ingozi kwa bakiri ku akiri kwa ba masterend. So iyi rero Novex Cargo yagize ikimara yadufashije kugira dushobore gushika hano muri bimwe twagiye turakenera. So ni ambassadeur no umudiplomate umuhinga karuhariye mu byo kurira indege Starboy the ship Mr Recorder Mr Meet Mr Kimararongo Love in Town ubeshi umukozi wo munzu Mr Fasha warafashije Mr Adonke Sharpman Lion in the Jungle Mr Dollar Boy Jozina nahawe na Natasha Ngendabanka rizokwa ibihe byose. So ibyo ngiye kuvuga sibindi je ndakunda gutanga message sometimes hanura abantu bamwe kugira turabe yuko tunaweza tukanyorosha vitu turabe ko dushobora kugorora ibintu byacu. So jewe rero nk'umu influencer kwako je sinyira umu promoter je narabirengeye cyane sinyira umu promoter je narabirengeye cyane je nk'umu influencer sometimes cyangwa mu creator de content hari ibintu byinshi mbona mba nifuza kuvuga kugira bishore kugira ico vyongoye abana bariya kumbure kugira ibintu byacu bikomeze kugira ingufu zidasanzwe. Uno munsi mu Burundi yagiye kuza umuririmbyi Harmonize ubwa mbere kwa tuzi kwaza Diamond Platnumz ariko amakuru mfise nuko Diamond Platnumz ku giciro nibumvikanye ariko urumva ko Harmonize yariye Pido de Samilio agiye guhabwa nk'umuririmbyi agiye kuza mu Burundi. Ayo mafaranga uyatanze de Samilio je naco bitwaye kuri je kubera ko mvuga ati ayo mafaranga yavuye Amsterdam mu Buholandi ari kwa Virgil van Dijk n'abandi bakinyi basanzwe bakina hariya. Ndavuga ati naco bitwaye amafaranga y'abazungu muga iyo abarayo mu Burundi navuga ati we wa Murundi ayo mafaranga de Samilio ugiye gutanga ugaha umunyamahanga wari gufata abaririmbyi 10 cyangwa 20 ukayaha abarundi kugira nabo bashobore kubona amafaranga ndababaye muga kwera ko yavuye mu bazungu naco bitwaye kwera ko n'uburyo bwabwo kwamamaza ikinyobwa cyabo Amstel. So uko biri kose bivuze iki rero izo 200 miliyoni zahawe umunyamahanga Harmonize zirenga azoteramisha abarundi mu ntara ari Gitega iri muri inde reka dufate muri capitale politique Gitega ayo mafaranga ni menshi cyane. Bivuze iki rero mwebwe muhamagara abaririmbyi b'abarundi dufashe basi mu bashikane muri company bavugane na company ati duhembwaya uno musi Harmonize agiye guhembwa Pido de Samilio ugaca usanga umuririmbyi w'umurundi uramuhamagaye muri show umuhaye miliyoni 4-5 miliyoni 4-5 what the hell man miliyoni 4-5 niyo umuhaye umuririmbyi w'umurundi ariko hariya muri company hani gusanga hari handese yuko uza kumuhemba miliyoni 200. Ndisir SRT ko ngaha mu Burundi nta muririmbyi arakora show hano mu Burundi ahembwa miliyoni 20 miliyoni denko ariko hanze y'igihugu peut-être kwera ko babaha mu madolari 5,000 uyatwaye kuri marché noire idolari burigeze ku 6,000 na urashobora gukwiza izo miliyoni 200 kwera ko wagiye hanze y'igihugu bagwaye mu idolari 5,000 6 fresh muganga mu Burundi SRT ko ata muntu arakorera izo miliyoni 200 denko ni Sadbi ni Big Fizzo sinibaza ko bo barakorera miliyoni 200 denko. Ivyo byose biva ku kirero d'abord abakomisiyoneri hari ibintu mwihaye umenga ayo mahit song umenga nimwe mwayasohoye abo baririmbyi muri ko murahemba umenga nibo bakomisiyonere urumva uri umukomisiyoneri bakaguha 20 miliyoni ukaca ugenda ku mu artiste ukamukubita nk'imiliyoni 6
umu artiste ntiyabona miliyoni 6 abona umenga n'amafaranga menshi, amenyereye gukorera miliyoni 4 mu Burundi 3, umuhaye 6 umenga bana uramuremeye gira umuhaye ijuru. Uha miliyoni 20 utanze miliyoni 6 ku artiste 14 urazisigaranye, niwe wasoye hiti ziwe. Chutingi video amafaranga yakonsomye niwe wayarishe. Aba dancers yakoresheje muri video ziwe niwe wabarishe. Urumva wewe mu kibanza cy'umu artiste ni uhishize nk'umukomissionnaire. Izo miliyoni 6 utanze, au contraire umu artiste ari kuronka 20 million, izo miliyoni 6 akazibihemba aba dancers nabo bakabona yuko bakoze ikintu kizima. Basi umu artiste akajya 14 ariko azi ko yahembwa miliyoni 20. Wibaza yuko utwaye umu artiste muri company ukamuvugera bakamuhiza miliyoni 20, burya umupanzi atarasinya kontra ukamubwira ati baraza kuguha miliyoni 20 uraza kumpaza 2 zifana, wibaza ko yakwima? Mwebwe mwaba komisionere bimbwa muri ko muri cyo muziki wacu, kwera ko ushaka guhembwa nk'umuririmbyi, ushaka guhembwa nka Big Fizzo nka Salbi, wewe hari hiti wakoze kugira uhembwe ayo mafaranga? Hiti wakoze ni yahe ushaka ko uhembwa ayo mafaranga? Wewe uri umukomisiyoneri uriko urahembwa abaririmbyi, hari n'amafaranga baguhembye yo kugira urondera abo baririmbyi, bisigura iki? Uri kurigira Fizzo, uri kurigira Salbi, menga niwe wasohoye izo hiti uhembwa amafaranga menshi. Ubu unye hazogera igihe aho mwebwe bakomisiyoneri twamenya amafaranga bari guhembwa ba artist, tubasanga aho muri twakubita mangumi, tubasekeze, twakubita mangumi, tubakubite. Urumva kwera ko mwebwe mushaka baririmbyi bancu baze bastafinge nabi ataco bafise mu mufuko bakenye. Arivyo vyagaragaye mu rubanza rwa Bface on the floor. Hakabura n'umuntu numwe agira ati sasa mariage y'umustar nka Bface on the floor, hakabura n'umuririmbyi afata 200,000 y'ibihumbi 2 kiretse umu bodyguard wa Bface araho yitwa Patient akora security, niwe yafashe ubuhumbi aragira guca sasampa naho ni ntari ibihumbi 100 vyarimo. Urumva hakabura umuririmbyi vraiment basi Fernando yakoze ibitera mu byinshi hanze y'igihugu, tukabura basi azana 500,000 agire guca wadaheme, tukabura na Mokenza avuga ati sasa pati je basi Bface baranyagirije wewe ko dukundana ko dusohokana, reka basi nkora kantu. Rero kuba rira baririmbyi bacu batagira amafaranga, urumva iyo intandukiro yavyo mvuzimwe muri nyinshi. Aho simvuze abafata amafaranga yabo bakayonona kumbere bakayashira mu bintu bidakenewe. Ariko kandi reka ngaruke ku baririmbyi bacu b'abarundi, mupunguze manjara, si ndiyo? S'il te plaît, punguzeni manjara, punguza ikintu bita inzara. Kubera ko nimba uri umuririmbyi waruhembwa zine nga mu Burundi, mu tubare two mu Burundi 5 ukabona abagwaye 6 ubona umenga barakuremeye ibintu vyatari. Ni mu vyimbe haje umu artist avuye hanze y'igihugu, gerageza mwihagarare ko umuntu wenyene amaze kuresista akanka amafaranga hawe na Brarudi ni Natasha Ngendabanka. Izina Natasha Ngendabanka niryo ryagize resistance, riravuga ati no, ntushobora kudufata nabi kwera ko ngo haje umunyamahanga uduha amafaranga wishakira. Ireve ntidushaka kurusha amafaranga uwo munyamahanga yaje, ariko dufate neza uduha amafaranga meza. Natasha arahaza avuga ati no, naramubajije ikibazo arafa pasi ati ko bigeze kuvuga yuko kunuko aragerageza kubisigura arabivuga. Bivuze iki rero? Abaririmbyi bacu mupunguza inzara kugira mubona amafaranga abafasha buri kimwe cyose. Haje uraziyo Natasha aza kuza muri rujya rubanza rwa Bface muri rya mariage, ariko kugombora igisindo kuko Natasha yari kuvaje dataze nk'imene 2 3, urumva cyangwa agatanga amafaranga menshi cyane. Ntimwamubonye ku rubanza rwa Simbizi Natasha amafaranga yatanze? Ntimwamubonye ku rubanza rwa DJ Israel kuri mariage yiwe yatanze imene 2 na envelope? Bivuze iki rero? Nuko Natasha yaragwa yari yigwariye grippe, yaza kuza yari kugombora igisindo, hakabura n'umuntu atanga amafaranga kwa Bface. Kubera iki? Ntitwagacira abaririmbyi. Harmonize agiye kuza, twagaciro nk'abaririmbyi b'abarundi turonka amafaranga fadika. Turonka amafaranga fadika. Abo bakomisiyoneri azogira hano tubakubita mangumi tubasekeze. Urumva? Tubakubita mangumi kubera ko turarushe. Jenegeza kuvugira abaririmbyi, ariko n'abaririmbyi urumva ko mubifisemo uruhara. Urumva? Abaririmbyi mubifisemo iki? Uruhara. Nta kuntu bashobora kuguha amafaranga meza uzi yuko igikorwa cyakuvunye. Nk'ubu ndazi umuntu afise projet muri no semena zo kora shooting, izo mutwara 14 miliyoni, ugacembwe miliyoni 4 3, none uzokwiza 14 miliyoni ryari? Uzokwiza 14 miliyoni ryari? Nimwihagarare ko mwebwe mwabaririmbyi mupunguza inzara, kandi mumenye kwi brandinga kubera ko no munsi ari abaririmbyi bataratahura ivyo barimwo.
je nama ndababwira turafise abaririmbyi bihagarara ko mugabo abihagarara ko nabo ntibabarondera ntibabarondera. Nimba mushaka kuba abaririmbyi neza muzostaffing neza n'umwana wawe uzomubwira ati ndafise amahera miliyoni 30 kuri konti nakuye muri no muziki, nimwihagarare ko muhembwe muduze ibiciro. Uno musi mu commissioner aragenda kaza wumva ngo Diwana atakura milioni 2 ngure namjua watakura milioni 1 Bifeso atakura milioni 3. None wewe uja kumuvugira cyangwa urahamagara umu artist agashika muri company bakadiskita amafaranga batumvikanye fresh bumvikanye fresh. Ivyo bintu mubihagarike tuzobakubita imitwe abakomisioni je ngiye kubahagurukira. Kubera iki mumeze uko abaririmbyi twebwe aba influencer we know how we genders that's ico gukora. I know how we do man. Urumva igihari rero abaririmbyi je ndabifurije amahirwe ndabifurije kubona amafaranga menshi mwakwe muri no miziki yanyu. Kwandika imuziki biragoye ugakora hit mbwa mu commissioner agacumenga niwe yayikoze akaguha amafaranga make paraporo na segeme ntabuze umuntu amaze kumuha miliyoni nka cyuma ate umuririmbyi akaca mukubita zitana akaca zishira ku mufuko mbwa sinibaza ko bikora urya n'umujiji kabisa. Nuko rero turi mu rugendo rudasanzwe muri kano kanya tuko turereka abarundi bari hanze y'igihugu bimwe mu bibanza vy'iratiro bikomeye cyane ku mafaranga yanje nakoresheje déplacement yanje no muri hotel bandihishije. Bisigura iki rero nitwiyumvira ico tuzofasha ico Burundi buzodufasha twiyumvira ico twebwe tuzofasha Burundi. Kora akazi ntutinyi yasho ivyiza wifuza byose bira kura amaboko mu mufuko ukireve ndugu shawuriya igihugu ni jewe nawe na jewe nawe tureza amaboko haranira agateka kakazi kawe wisunza amategeko y'akazi kawe yegeregere si pacho nta mugana umudakiza guys. I'm Starboy the shape man.